Mwaramutse canke ni mwiriwe bakunzi ba Look Media bakunzi b'iganiro ca Sport bana naho umwe wese asanzwe aherereye muri kano kanya tuje kwashikiriza iganiro ca Look Sport tuje kwashikiriza kuri no munsi wa gatanu mwamusanzwe mumenyeye tubaganira ku makuru y'inkino hano iwacu mu Burundi muri basketball muri football canke muri volleyball canke no mu yindi mikino itandukanye ku mugano wa Buraya tukaje mu mahiganwa atandukanye ariko no munsi Vitaro Basketball League imaze kuba itangura hamaze kubakinwa inkino zine imigwi imwe iramaze guheza inkino zabo zine iyindi migwi nayo ntiraheza inkino zabo bivanye nibi canke nabiriye ni VBL tumaze kubona ibintu bitari bike vyiza bibi uno munsi tuje kuba tugira novuga ngo aperçu ku bintu bimaze kuba uko VBL imeze uno munsi kuva itanguye gushika aho igeze uno munsi nivyo nibaza ko ntiharagera ko umuntu ayevariwe ariko buke umuntu azaraba ati bimeze gute byifashe gute nibiki biriko biragenda neza nibiki biriko biragenda nabi uno munsi turi kumwe n'umuntu aza kuba adufasha neza kubiraba atubwire uko bibona atubwire ingene basketball y'u Burundi uno munsi imeze ni inginzo Women Basketball League ni basketball y'abigeme nayo nyene igiye kuba itangura muri ino ndwi inkino zitandukanye hari imigwi mishasha iri kwiraza imigwi ya Rezipo imigwi ya Dynamo mu bigeme ije kuba itangura muri championnat y'umwaka hari iyindi migwi itagiye kuboneka muri ino saison yari imigwi ikomeye cyane mu mwaka weze ndavuga nko mu w'urunani ndetse n'umugwi wa Regaze mu bakenyezi ntibagiye kuboneka mu igano ry'uno mwaka mbega intamba mu rugamba baheruka muri Afrobasket abakenyezi muri Egypt byagenze gute hari icibwa baba barakuye ni ibi byo tuje kubiganira nande tuje kubiganira n'uwitwa Arsene Furanzima asanzwe umumenyereza wa Gymkhana umugwi uri kwigeza neza kuko uno musi bira bafise ni match zitatu bariko barakina bamaze gukina muri VBL bamaze gutsinda match zibiri muri VBL ni Arsene Furanzima kandi umumenyereza w'umugwi w'intamba mu rugamba w'abakenyezi ni Arsene Furanzima umumenyereza w'umugwi wa Gladiators muri inkinzo Women Basketball League ni we tugiye kumviriza yaduciye hirya no hino basketball no musana mu Burundi kuva VBL itanguye gushika no munsi igeze he abakenyezi bimeze gute equipe nationale y'abakenyezi bimeze gute nyaza ko twokumviriza ni ikiganiro twaje kuba tuvugana kuvyerekeye basketball y'uno munsi etaderiye ya basketball muri hano mu Burundi. Jewe ni Arsene Furanzima umumenyereza wa ekipe ya Gymkhana. Uno tuvugana ku bijyanye na basketball muri rusange atari umugwanji no musabaza kuba inkino zine muri VBL saison nshasha ya 2025 gushika uno munsi aho saison igeze itanguye ni ya impression ofisi ni basketball muri musabaza gute ahigeze basketball aho iri novuga yuko hariho kimwe mbona kiri positive n'ikindi novuga kisa n'icagabanutse gatoyi ca mbere kiri positive nuko hariho abakinyi b'abarundi benshi barimwo nabo bamwe twariko tusa nabibagiye bariko barakina ariko kandi ndabona beaucoup plus abana bakiri bato turabona equipe nka Young Girls ifise abana benshi equipe ya Gymkhana equipe ya Kern equipe ya New Star irafise abana bato ikinisha kandi ndetse n'ama equipe twakomakomeye nka equipe y'urunani irafise abana bashika kuri 4 bavuye muri deuxième division kandi bariko bakina neza rero novuga ngo effet positif yo ni effet positif yo kuba baragabanuye aba étranger tuko turabona abana b'abarundi bariko barigaragaza kandi ku rugezo rwo hejuru hagaca habaho n'ikindi naco nuko hariho abakinyi beza batari bake kubera ko limitation y'aba étranger yagira haba bagize novuga ngo abarorerezi ntibarasura kumenyera ngo babone engouement bagire igisharara iyi saison mugani baza yuko bizogenda biraza hanyuma ikindi naco n'ama equipe amwe utabona umenga n'ama equipe yo kwitwaye neza mugabo ariko aritwara neza remesha ibandanya kuri lance yayo umugwi wa Rezipo nawe nyene watanguye saison neza eka ntibagiye na Muzinga nawe nyene yatanguye saison neza kandi nubwo ifise abana bakiri bato ego dufate ku wa Muzinga dufate ino tegeko ryasuzwe bwa mbere ryo kuri mitaraje dufate tubayantanguye kuri kuri mitaraje uno munsi impact yayo ni positive cyangwa negative kuri
ahanini nibaza yuko iri positif kuberiki iri positif kubera ko nibwira yuko ama equipe amwe nk'ama equipe yaragize imisi asohoka hamwe kuba badashika kure gose muri competition ya VBL ball nibaza yuko biva n'ukuntu aba étranger muri saison baba basanzwe ari benshi hama hagera yuko equipe isohoka bakaca babalimita ugaca usanga bagiye kugarukana abakinyi bamaze saison yose batariko barakina bigasaba tant d'adaptation niniya bigatuma ataho bagera umenga abaloko ntibagize ariko no munsi bazogera equipe izo kwikarifia izo bifise abaloko bafise ama match menshi muri bo bamaze igihe bariko barakina nibaze yuko bizohinduka bikagendekera neza equipe izosohoka iyo ni point positif novuga ngo ni ibintu byinshi gusa kamwe nkuko narimpeje kubivugana kantu kuko abakinyi ntibaramenyera abarorerezi ntibaramenyera kwiadapta kuri iyo changement yahabaye bamenyera umupira w'abarundi utarimwe aba étranger benshi cumenga byataye akanovera ariko kandi nibwira yuko nta kanovera vyatakaje burya niko biri bisaba umwanya muto wo kumenyera hama bisure bibandanye bije ku rugezo rwiza kwitegeko naryo ryo kongereza ama equipe kuva ku 8 gushika ku 12 ubona hari ikintu byaje kongereza muri VBL. Bon, je ndibwira yuko hariho ico rizokongereza kuko kugira ama equipe menshi ni guhereza chance abana benshi abakinyi benshi kugira ngo bashobore kwiexprima muri ligue niniya kuko tutagize ibintu byo kuhendana nuko bari bagize igihe hari haciye nk'imyaka 2 iyo ligue B by'ukuri bavuga idahari itaboneka inyuma ya VBL ataye ibindi higanwa risubira kuhaba rero nibaza yuko ajya ama equipe yose agiye akaduga ni opportunité y'abantu baronse umwanya wo kwiexprima bakaronka umwanya wo gukina aho bahora bakina match 3-4 muri saison uno munsi bagiye gukina ama match 22 muri saison yose rero nkibwira yuko au sortir de cette saison niyo twarangiza iyi saison abakinyi bazoba bari bameze neza gusumba kandi bavuye mu ma equipe menshi atandukanye uno munsi gushika no munsi muhimezi tumaze gukina ifatiye kuba kunze saison yose yaje mu Burundi idatsinzwe muri saison yatsinze muri saison Dynamo nayo yatsinzwe ndabona musi zose zamaze gutsindwa Dynamo yasubiraje ko uwo yasije yaje bikataye muri saison bitanga image yuko imirwi muri rusange iri kwiriadapta hariho n'iyindi mirwi iri kwiriadapta kuko hari haciye igihe Dynamo runani ari bo bariko baradomina iyi ligue kandi bariko barahiganirwa ukamenga ni course y'abantu babiri gusa muguno umunsi hari iyindi mirwi bigaragara yuko yerekanye yuko nayo irashaka kwinjira mu ihiganwa kandi ihiganirwe le titre suprême apana kuja muri bane gusa mugabo kuba mu bantu bashobora kuba bohiganirwa igikombe rero novuga ngo n'ikintu ni ligue iriko iratwereka iyindi shusho nshasha tutari tumenyereye aho mirwi ya Dynamo runani itsindwa yonyene ubwayo itaranakina hagati yayo kuko twamenyereye nkuko waroje kuvuga nizo zatsindana ugasanga Dynamo niyo yatsinze runani nibwo rwatsinze Dynamo ibindi byaba ari nk'akantu kabaye nka accident ariko novuga ngo biranava nuko ama equipe ni mashasha ku ruhande uruhe ni mashasha kuko abakinyi bakinye saison passée sibo bariko barakina uyu mwaka birasaba tant d'adaptation muga hariho nk'iyindi migwi hariho nk'umugwi waremesha wagumanye base y'abakinyi babo baza kongeramo nk'umwe canke babiri bivanye na indisponibilité y'umwe n'uwundi rero uno munsi biboneka yuko baje biteguye gusumba umugwi wa Rezipo wagize ama recruitment meza nayo nyene bituma usurprendre umugwi wa Dynamo ico turindiriye nuko izo equipe zishobora gukonfirma sur la durée ku mwanya zigakonfirma by'ukuri yuko zihari zitari akantu kaziguye ko itari gihamana mugabo by'ukuri ari aho baje kwiinscrire muri durée mu kuhagarara muri ibyo bibanza barimo ntitubona batavuze ko umugwaje haba kwisanze iyo n'umwaka umugwaje kana hari objectif office uno wamutse objectif yahe ko umaze gukina inkingo zitatu nimba ni benshi mwatsinze match hari n'ibintu mwatsinze mwatsinze Ryan team
na Young Girls. Young Girls mugwa muzinga ntsinze nonse objectif mugwa jimkanwa niya umugwi wa Gymkhana mu kwiyubaka nta equipe yose effectif bisa na hari nshasha kuko abakinyi barimwo bafise umwanya ukwiriye mu mwaka uheze bahari uyu mwaka ntibarenga batatu rero aho rero bisaba yuko ni equipe iri kwiriyubaka ni equipe tukiriko turiyubaka mugabo ntidushira kure ama ambition twogira yoba legitime yuko twifuza natwe kuba muri bane ba mbere turifuza kuba muri bane ba mbere by'ukuri twatanguye nabi mugabo objectif dufise niyo kuba muri bane ba mbere ariko kandi kubera ko tuzi yuko turi equipe iri kuri reconstruire ntitunihenda no kuri niveau yacu tukavuga tuti navyo nyene na kimwe mu bintu turiko turarondera nuko effectif isubire imenyerana ikaja hamwe kugira ngo twigumane saison prochaine bigenze neza tuze tube natwe turi mu bantu by'ukuri bagize kuko effectif izaba yamaze kumenyerana bakiri bato n'umunsi batari bagize iminsi baronka amahirwe yo gukina dusaba abakinyi bashasha abakinyi batari bwaronke nze ivyo byose abo bakinyi baze biyerekane baronke akaryo ko gukina neza kugira ngo saison ikurikira tuze dutangure neza gusumba uko twatanguye uyu mwaka hanyuma twiyasure kuba muri zine za mbere. Imbere ko turangiza gushika tuya muri basketball y'abakobwa nayo musanzwe mukorera yo mu Rwanda Gatos ku munsi w'ejo haratangwa shampiyona y'abakobwa n'abakinzi. Uno mwaka mubona muravye muri kumurabira aba shampiyona two kwitega iki mu bakobwa cyane cyane mu cyangwa muri Gatos musanzwe umuyobozi. Shampiyona y'uyu mwaka navuga yuko ije sinzi ko navuga ngo yahinduye isura gatoyi kubera ko hariho nk'umugwi wari washoboye imigwi ibiri muri saison régulière les deux premières équipes zarafuditse ntizikiri mu higanwa n'umugwi wa Gazelle n'umugwi w'Urunani rero bigaragara ko twaye abakinyi batari bake bamaze kubatwara abakinyi batari bake bica bituma badashobora kwitabira amahiganwa y'umwaka haje ama equipe abiri biboneka ko afise ama ambition menshi cyane gose ndavuga umugwi wa Lezipo n'umugwi wa Dynamo wabigeme rero iyo mirwi yose ni mirwi nibaza yuko ije kugira ngo nayo nyene hiharanire ikibanza ca mbere novuga yuko kubwiwanje nditeganya igishika kubona iyi saison ngiye gutangura kuko nibiteze yuko izoba ari saison irimwo novuga ama surprise menshi izoba irimwo kubona ama equipe tutazi n'ama composition yayo abakinyi bashasha peut-être n'aba étranger benshi gusumba uko bari mu myaka iheze tubone peut-être ama equipe ari plus competitive rero novuga ngo nihiganwa niteze yuko ni championnat niteze kwizodutangaza muri rusangi mugabo kandi ku bwanje novuga ngo nahantu nifuza no kubona n'abandi bana benshi b'abarundi baronka opportunité z'equipe zindi zitashoboye kugira nkizera yuko peut-être saison prochaine zizosubira zikagaruka zikabandanya kugira ngo dushobore kuba turi ahantu dushitse ahantu novuga ngo tuba dukomeye dushitse ahantu tuba dufise abakobwa benshi n'abakenyezi benshi ndavuga gutyo bakina urukino rwa basketball nibaza yuko byofasha cyane gose kugira ngo amatara menshi ahari ayari ruguru ayari Bujumbura bose bashobore kuronka ahantu bi-exprima muri ligue ya basketball. Arenze iminsi itari mike mu muri eliminatoire za Afrobasket muri Iyindi navuga ko ni equipe nationale y'abamuga yari maze imyaka myinshi itari kuyaba amahiganwa mbega hari icigwa mu mwarakuye nabyo icigwa twarakuyemo icigwa kandi kinini cyane gose kuko twari twitabiriye amahiganwa dufise abakinyi benshi muri bo
bakina mu mahiganwa ryo ngaho i Bujumbura. La majeure partie bakina ngaho i Bujumbura, abandi bari baje gusahiriza yari umwe, babiri bavuye mu Buganda, umwe avuye muri Kenya n'abandi babiri bavuye mu Rwanda. Rero novuga ngo benshi muri bo ryari rya mbere, benshi muri bo ryari rya mbere bashitse kuri iyo niveau yo gushobora gukinira equipe nationale bwa mbere na mbere. Nibaza ko babiri muri bo bonyene aribo bari bamaze gukinira equipe nationale, abandi ntibari bigere bakinira equipe nationale. Rero ryari rya mbere, hakaba n'abandi bari bakiri bato bakibona bakidekuvura iyo competition, urwo rugezo. Rero novuga ngo twarakuye icigwa gikomeye cane gose, kuko twarabonye yuko kimwe mu bintu byabitweretse nuko ayandi ma equipe yose nka equipe ya Sud Sudan yari yajuzanye abakinyi babiri bakina muri championnat local, benshi bakina muri Etats-Unis na Australie. Rero novuga ngo kugira ngo dushobore kurivariza nabo, wanashima dushobore kubatsinda nk'uko Abaganda bavyerekanye, bakaba ari nabo baronse ikibanza ca mbere. Egypt ya kabiri ari nazo equipe zo muri zone yacu zizoseruka. Burya nuko tuba dufise championnat local ikomeye ishobora gusohora abakinyi bari ku rugezo rw'ayandi ma equipe. Rero ivyo navyo bihera mu ma equipe menshi, mu mahiganwa menshi, abantu hamwe baticara igihe kirekire ariko baguma bariko bariyameliora igihe cose, hamwe na encadrement ija autour y'ama equipe yose, ikaba ari ikintu kimeze neza, atari kwiyumvira gusa yuko hamwe bahurira muri equipe nationale bacagira equipe ikomeye, mugabo background yabo aho baje bava mu ma equipe yabo baronke encadrement nziza, ku buryo bashitse muri equipe nationale bitabagora kwiadapta kuri niveau tuba turiko turifuza ko tukinako. Nicyo twaje kuba tuganira, urumva ko yabiciye hirya no hino, yatubwiye ko basketball imeze, yatubwiye ko mugwajibukana umeze. Nibaza ko nkuko yavuze hariho byiza byinshi no gusubira muri VBL, hari n'ibindi bitari byiza biriko biraboneka muri VBL. Inkino zirasiba kubera imvura, ibindi byinshi. Nibaza ko ni ibintu uko igihe kizoza kirahera bizoza birakosorwa. N'aya makuru no gutuma tuvugana kuri basketball hano mu Burundi. Tuzosubira ku munsi wa mbere, naho nyene tuza guca hirya no hino basketball. Ubona ko muri nondwi hari El Clasico muri Vitaro Basketball League ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 9. Umugwi w'urunani n'umugwi wa Dynamo, ya shock ikomeye, ya shock irinziriwe n'abantu benshi cyane, izoba yagarutse kuri terrain département ku munsi wa mbere. Tuze tubice hirya no hino, duce hirya no hino imwe turi kumwe n'abandi batumire, nuko mugire aho muba